Black Entertainer TV. Hari igiteramo gitunganijwe itariki 30 z'uku kwezi hariya kuri ETS Kamenge, aho ubona umuntu yagitunganije ari mukombozi Lucifer, ariko ukabona ko hari abaririmbyi benshi bagiye batandukanye bazoba bari mwico giteramo. Ibintu bikomeza kuba vyiza, umuziki ugakomeza kuba munini, ugakomeza kwaguka nkuko tugenda tubisesangura mwa kino kiganiro cy'uno musi. Rero ukabona ko abaririmbyi benshi ari ijya mbere bazoba bahuriye kuri stage, aho bagiye bavuga menshi agiye atandukanye, aho bagiye bavuga uko bazobikora. Rero no musi tukagaruka ku baririmbyi bamwe na bamwe bari muri ico gikogwa, aribo nka Bface on the floor hamwe na Fablove. Tukagaruka no ku muririmbyi bita DJ Fernando hariya, ubona ko yavuze ko ariyo performance ya mbere niniya canke izoba ibereye ijisho azoba akoze. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro the winner nk'ibisanzwe, na channel yanyu ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro byahazaza. Reka rero nongere ndaguhe ikaze we wahisemwe gukurikirana Black Entertainer TV. Ndakubwira ntuno munsi amakuru dufise ni mwinshi mw'abantu mwe, ibintu bikomeza kuja ku rundi rwego, bikomeza gufata iyindi ntumbero. Ati ibimeze gute? Umurapere bita The Cushion Boy ariwe Fablove yavuze ati ndibaza ko nta numwe atabizi ko ari je number 1 muri game ya 2-5-7, kuko ati n'abanyamahanga iyo baje ngaha je barantinya, kuko nije ndi king, nije ndabayobora, nije mvuga ijya nyuma. Aho ubona hagiye havugwa amajambo menshi, bamwe baraza barivuga n'abandi barivuga, ariko Fablove ashikiri wavuga ati I'm the number 1 on the game, nishika kuri stage nzobereka ko atari bwana. Rero ukabona ko abantu benshi bagiye babona amafoto menshi ngo Bface yamutinye, ngo biragaragara ibintu byinshi nyene kuri ya kuntu ubona umuntu ari yitekaniye, uvuga ati nta jambo barampa reka mbe ndatuza. Mugabo abantu babifashe ukutariko mw'abantu mwe, ibintu birashushe niho hashikirwa umuririmbyi Bface on the floor na waravuga ati reka ahubwo barababeshi, je ndi number 1 na n'ubundi azoza nsubirira, kuko kano gakino ndimwo ndakazi, nzi gukora ibintu bigiye bitandukanye. Ubona uno musi Bface on the floor ari umwe mu ba hitmaker nuvuga ko dufise uno musi, aheruka no gutera ivi hariya, agakora dote n'ubukwe mu misi aradutumira. Rero ukabona ko numwe mu bajene bazi ibyo barimwo, numwe mu bajene bariko barakora cyane. Afise indirimbo yitwa Connection yakoranye na Ibra toka Tanzania hariya, ubona ko ari indirimbo ikoze neza. Uno munsi tutuvuga ngo Bface ngo numuraperi, ahubwo twavuga ko ari umuririmbyi mwiza, kuko ubona ko aduha imiziki myiza. Ego twamumenye kubera rap, ariko uno munsi ubona ko atari byo agikora cyane nkuko yabikora kera. Rero ukabona ko uwundi muririmbyi yashikiriwe akaza kavuga ari DJ Fernando. Rero ukabona ko DJ Fernando nawe avuga ati muzoze muri beshi, navuye GTG manuka buja kugira ngo ndabaganirize uko bizoba bimeze. Ndakwibutse ko uno mu DJ Fernando asanzwe ari no muririmbyi w'ama hit meshi, n'umu hitmaker dufise hariya, ariko ukabona ko nawe yahisemwo kubaka rukirisu, none hagahita yidugira kwibera ibuguru iwabo, aho no kwita mu ntara nziza ya Gitega. Ukabona ko umujene ari fresh sana. Niho rero yinamu yaravuga ati hariya ku musi wo kuja kuri ETS Kamenge muzoze muri beshi, rero nzobakorera stage mutari bwabone, ni wo musi nzokora ibintu bitari bwa aboneke. Rero je nkavuga ati abantu bakoze bino biteramo sometime nabonye umengo harimo akantu nsa n'uwaneguyemo, ati nako rero nagaki akantu nsa n'uwaneguyemo gufata abaririmbyi no vuga ko bakomeye mu gihugu, Bface on the floor, Fablove hamwe na babaririmbyi nka
uretse Big Fizzo na Satubi abandi bose bashobora kuba barimwo kuko n'abaririmbyi bagera kuri 30. rero ugaca ufata abo baririmbyi bose wabakoranije noneho ugaca utegura igiteramo gratuitement ku buntu. Iyo concert nanze nariyumviye ndavuga ati ibi bintu ntibiranabaho, igiteramo ku buntu. Yego nimba bagitunganije na Mutwenzi bar, ariko uri kuraraba hariya ni igiteramo ubona kizoba kirimwe abantu benshi kandi bazoba bigira ku buntu. Ego dufate ko uzoba winjira ku buntu mugabo je pense ko hazoba hari itegeko watakinyobwa ugura ko uzoca usohoka. Rero ugaca usanga gaho ibinyobwa bazogurisha ku mahera menshi cyane. Rero ukabona ko uno munsi dusigaje imisi mike kugira ngo dushikire uwo munsi, kandi ukabona ko igiteramo kizoba ari kirimo abantu benshi. Ndazi ntihazobura imyidogo myinshi, bamwe ngo mwampaye umwanya muke kubera ko azoba ari benshi cyane. N'ibintu tutari bwigere tuhabona. Mbega twitege ko DJ Fernando na Melanin Boy bazohura baririmbe indirimbo za We Love Music canke bizogenda gute? Je twari kumwe mwa kino kiganiro Itaisi the winner, channel ni Black Entertainer TV, making sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro byahazaza kugira twagure umuryango ube mugari. Ciao ciao, ndabakunda sana.